impamvu bazogukunda bose ni kubera iki? Kuko umuntu wese akuravye azobona kuruta, umuntu wese akwihweje azobona gusumba, nta muntu numwe azobona ko umusumba. Niyo mpamvu wewe bazogukunda abantu bose. Naho ucutahura impamvu wewe abantu batagukunda bose. Impamvu abantu bakuvuga insako mu bigwe, impamvu abantu bagufitiye ishari, nuko babona yuko wewe uri umuntu afise gahunda, ufise uri kuraja, ufise yerekwa, ukora ijoro n'umurango ngo ushike ku ndoto ziwawe. Nta muntu n'umuhanze amaso, hanyuma ivyo ukoze vyose babona bigenda neza. Ico uhamagaye kiba kikwitavye, ico ukozeko kiba kikujeko. Rimwe na rimwe hariho n'ibintu benshi vyabananiye gushikako, mugabo wewe uri kurabishikako. Umutima w'Imana harimo ibyiza gusa bineze z'umutima. Ndaramukije abakunzi w'umutima w'Imana, ndazi yuko muri benshi cyane kandi mukunda ibikorwa bica ku mutima w'Imana. Ego twe ngaha ku mutima w'Imana ikintu dufise dusombije abandi bantu nuko twebwe dusenga. Nta kintu na kimwe twe tubashikiriza tudasenze, kandi tugasoma n'ijambo, hanyuma tugaheza tukaronka ico Imana yoba ivuga ku bibazo bimwe bimwe abantu isi tuba dufise. Niyo mpamvu twe ngaha ku mutima w'Imana dushira imbere amasengesho n'ijambo, tugaheza tugatahura ico Imana ivuga ku bintu. Yesu niyo yavuze ngo muzomenya ukuri, ko kandi ukuri kuzobaha ukwidegemvya. Ukuri nako ni ijambo ry'Imana. Ego rero tudatevye cyane, aha ku mutima w'Imana dufise ikibazo twakomeje kubazwa n'abakunzi bacu benshi batwandikiye batubaza ati mbega birashoboka ko umuntu akundwa n'abantu bose? Iki ni kibazo abantu benshi batubajije. Ego umva abantu benshi bafise ikibazo, kuko ku isi twisanga twavutse tugasanga twabayeho tukaronka inshuti n'abagenzi n'abandi, mugabo ni gake cyane usanga umuntu akundwa n'abantu bose. Umuntu wese yama afise abo bita abansi biwe. Ugasanga umuntu afise umuntu avuga ati ndazi ko banyaka banyanka n'ibindi, mugabo inyuma y'iyi video uraza gutahura impamvu ivyo vyose biba. Rero abantu babajije ati mbega birashoboka ko umuntu akundwa n'abantu bose? Rero ngaha ku mutima w'Imana inyuma y'ugusenga no gusoma ijambo niho twagomba tubahe inyishu y'ikibazo cyose mufise. Topic y'uyu munsi, ijambo ry'uyu munsi ni mbega birashoboka ko umuntu akundwa n'abantu bose? Ibanga ryo gukundwa n'abantu bose. Imbere ya vyose twagomba tubamenyeshe yuko bishoboka ko umuntu akundwa n'abantu bose. Birashoboka ko umuntu akundwa n'abantu bose, ariko ibanga ni rimwe. Kugira umuntu akundwa n'abantu bose utegerezwa kuba umuntu ataco yimariye. Aha benshi mu bakunzi b'Imana basho guca bahagarika kuri abi video, mugana agomba ndagusabe ubandanye iyi video nitwaheza uraza gutahura ico nashatse kuvuga. Kugira ukundwe n'abantu bose utegerezwa kuba umuntu adafise ico yimariye. Kuba udafise ico wimariye bivuga iki? Ni kuvuga yuko wewe umuntu wese yirukanye umukozi muri quartier ni wewe aca hamagaruka mufasha ibikorwa. Uwabuze watuma ni wewe yikorako. Ni kuvuga ikintu cyose wewe bagukeneye ko wama uri disponible, wama ufasha abantu. Simvuze ngo ni bibi gufasha abantu, muga abantu bose iyo bakuravye babona wewe uri ku bikorwa by'iwabo. Nta gahunda ufise, nta yerekwa ufise, nta munsi numwe wewe ukora imigambi yiwawe. Abantu bose rero bazogukunda kuko bazobona ko urakantu kaga happy, kaga sympathique, donc akantu nyene umuntu wese ajana uko yigombeye. Impamvu bazogukunda bose ni kubera iki? Kuko umuntu wese akuravye azobona kuruta, umuntu wese akwihweje azobona gusumba, nta muntu numwe azobona ko umusumba. Niyo mpamvu wewe bazogukunda abantu bose. Naho ucutahura impamvu wewe abantu batagukunda bose.
impamvu abantu bakuvuga insako mu bigwe, impamvu abantu bagufitiye ishari nuko babona yuko wewe uri umuntu afise gahunda, ufise iyo uri kuraja, ufise yerekwa, ukora ijoro n'umurango ngo ushike ku ndoto ziwawe. No kuvuga nta muntu n'umuhanze amaso, hanyuma ivyo ukoze vyose babona bigenda neza. Ico uhamagaye kiba kikwitavye, ico ukozeko kiba kikujeko. Rimwe na rimwe hariho n'ibintu benshi vyabananiye gushikako, mugabo wewe uri kurabishikako. Ivyo rero bica bituma abantu batagukunda bose, abantu bakwanka, abantu bagucira iminsi. Beno vuga iki kuri Dawidi? Dawidi akira gahungu kari mu ishamba karagira intama, nta muntu n'umwe yafitanye ikibazo nawe. Karakantu abantu bose nta nuwakibazaho, nta nuwakavuga, nta nuwagakunda, kuko kari mu ishamba akungere karagira udutama. Nta kibazo na kimwe Dawidi yarafitanye n'abantu. Muga Dawidi amaze kwica Goliyati, ibintu vyaciye bihinduka. Ibintu vyaciye bihinduka. Umwami Sauli yaciye avyura muri we inzigo yo kwanka Dawidi. Imagine umwami muzima kwanka akantu kakungera kavuye mu ishamba. Kubera iki? Dawidi yishe Goliyati. Hanyuma abantu bagenda bavuga ati umwami yishe ibihumbi, mugabo Dawidi yishe indiri. Dawidi yishe ikigatanya kimwe cananiye abantu bose. Mu buzima bwawe iyo uri kushika ku bintu abantu bose vyabananiye, nta numwe zo gukunda, ntiwitege kuzokundwa n'abantu bose. Beno vuga iki kuri Yosefu? Yosefu igihe cyose ngo avyutse, ngo yama abwira bene wabo indoto, ivyo azoshikako, abumvisha ibintu, imigambi, indoto afise. Ivyo rero Bibiliya ikivuga ngo uko yabivuga ngo niko barushirizaho kumwanga. Imagine nta bufasha yabasaba kugira ngo ashitse izo ndoto ziwe, nta n'intererano nimwe yabasaba, mugabo we yaravuga gusa indoto ziwe, hanyuma nabo bakarushirizaho kumwanga. Mugabo hagati yabo uko bari 11 barakundana, nta kibazo bari bafitanye. Kubera iki? Kuko nta gahunda bari bafise, nta migambi bari bafise. Mugabo Yosefu kuko yafise imigambi vyatuma bamwanka urunuka ku munsi. Mugabo kandi Imana ibana nawe. Rero nshuti yanje, mu buzima ibintu ni bibi. Ushobora guhitamwo kuba umuntu wakagenegene k'abantu bose, ukaba umuntu wese yagiye ko ivyo yigombeye. Muri ico gihe nta uzobuza kugukunda. Kubera iki? Wewe abona akuruta. Mugabo abantu ntibakunda kukubona ubasumba, bashaka igihe cyose bamuri munsi yabo. Canke uhitemo kuba umuntu afise gahunda, afise imigambi, yifuza, afise ivyo yifuza gushikako. Muri ico gihe uzokundwa nabo Imana yateguye kugukunda, abo Imana yashize mu nzira yawe kugukunda. Hama abatazogukunda nabo nyene mu nyuma nibo bandanye ibikorwa vyawe bazogukunda. Mwarahezagiwe cyane. Ngaha ni ku mutima w'Imana. Mukomeze gukurikirana ibiganiro vyacu. Murakoze cyane. Umutima w'Imana. Papa Bienaimé.